Nkuko bagize imisebo bikora mu makomine atandukanye y'intara Bujumbura, abashinga amateka n'abakenguza amateka batuye muri iyo ntara baragendeye ku munsi wa gatanu igeregezo rya 19 Munyonyo mu mwaka wa 2021 komine Kabezi kugira baganire n'abigwa n'ikibazo c'indero. Mu ijambo ry'ikaze umunyamabanga ntegerezo wa komine Kabezi Ferdinand Anezerewe yaramenyesheje ko amahoro n'umutekano ari byose muri iyo komine, eka ngo n'abene igihugu bose bari ku kivi. Ndi niteka ntangere yo kubaha ikaza muri kino kibanza c'amanama ya komine, tubamenyesha ko amahoro n'umutekano bikwiye muri ino komine, abene gihugu bose bari ku kivi. Tukabashimira abanyakubahwa ukuntu mwafashe umwanya wo kwishikira ku kivi mu ntumbero yo kwiyagira n'abigisha abarezi kugira habeho akarusho mu bijanye no mwimbu, haba mu ishure shingiro n'amashure basanzwe bakora ibibazo vya leta exeta. Ugushika kwanyu ku kivi bifise uruhara ntangere mu gisata c'indero. Tukabasaba ko iyi ngendo mwatanguye mwoyibandanya. Abigisha abarezi namwe tubasaba kudahengeshanya kurangura neza umwuga mujejwe n'umutima ubikunze, kuko atabumenyi bukwiye iterambere bishoboka. Impanuro n'inkebuzo muja kuronkera hano muzishire muri ntibate. Mu mwanya wose banyakubahwa muja kumara hano, akayaga ko mu Kabezi ndetse n'akadoga kava mu kiyaga ca Tanganyika kabagwe neza, mwumva amahoro kuko muri mu banyu kandi babakunda ndetse bananezerewe no kubabona mwashitse hano kugira ngo mushobore kubayagisha. Umuyobozi w'indero muri iyo komine aje gushikiriza uko indero yifashe muri rusangi. Umushinga amateka Reneda Ndayishimiye yaciye afata ijambo ati ukwigisha nibanga niteka, niko guca asaba abigisha kurihagararira bakarigendera. Mu bisanzwe umwigisha si umukozi uko twabiravye twaca hirya no hino. Ubwigisha nibanga kandi ubwigisha niteka, muvyanga muvyemera inteka, kuko natwe turi ngaha twitwa ngo turaba abubahwa twaciye imbere y'umwigisha, si uko none? Urabona uwo twita uwa mbere mu gihugu, nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaciye imbere y'iki. Nico gituma rero ubwigisha nibanga, ubwigisha dushaka kuvuga rero iterambere ryo mu bumenyi mu ndero biva kuki. Uyoboye indero mu komine yabivuze kandi abandi baraza kubivuga, biva ku migwi ine kugira turonke amanota meza. Abigisha murabifisemo uruhara, abavyeyi turabifisemo uruhara, administration irabifisemo uruhara, n'abaregwa bacu barabifisemo uruhara. Iyo mubona umwana umuvyeyi yaretse umwana akamubarungikira, nakare mwitwa abigisha barezi. Gerageza mudufashe kuturerera. Umushinga amateka Sauda muri Korea cyashikiza icivugo abo bubahwa bihaye ati tuduze umwimbu ishure ku ishure icigwa ku cigwa, niko kubana yatanga impanuro zitari nke. Turasaba rero umwigisha wese abanze yigire introspection ikontorore, nuruhe ruhara mfise jewe muri esheke y'iyi ntara, nuruhe ruhara jewe mfise mu iduzwa ry'umwimbu muri iyi ntara, nihe ni intererano kiriko raterera bwo mu ikomine yacu rimwo itere ija imbere. Bamwe mu bayobozi b'amashuri yamenyesheje abana cyane barahawe ijambo barashikiriza ingene bakoze kugira umwimbu ugende neza, eka n'abayobozi b'amashuri atamenyesheje abana no barahawe ijambo barashikiriza intambamizo bazaratuma umwimbu utagenda neza. Ubwa mbere cyane dukora ni hanadama y'abana, anadrema y'abanyeshuri kwamenyereza mwe dukora kabwira ngira tweza kwifata amasaba tonderako kugira ngo ibyo dukora byose tubikore batubahiriza bari mu fase mudasanzwe. Hanyuma bakora inama n'abigisha
duhereye kubigisha mu icenda twagira inama yabo biharije kugira ngo mwandi wanahana ibyiyumviro twihe n'ihangiro tuzokorera ko umwaka wose hanyuma tukiha amanota dushobora kuzorondera ku myaka yose tumaze twariha uno mwaka turondere 85%. Tuba turavye ayo twadufise mu mwaka nk'umwaka wese twihaye gushikana 90 naho twasanutse twashitse ku 100. Ico gihe rero tuca dukora muvyo tugura mu mapreve dukora mu matesi dukora turaraba ibije tumenyako tugasha turaba tubega kugira tugejeje dushe kujyahangiro ubu hasatiki turashaka turahashika twongereza ingufu. Ico gihe rero bagira amaranforcement tukategura n'amateste twisunga yahangiro cyo guheza umwaka. Nk'umwaka weze nibuka amateste twatanguye mu cya kabiri kandi ko twama tubigira twakora teste yo kwishure kugira ngo turabe igice cya mbere ko dushobora kuba turi kutwegereza ya manota dushaka. Aho dusanga tukiri kure turaba tubize evaluation tukagira analyse y'amanota analyse des résultats tugaca dukora n'abigisha bamwe mu icenda bakuvana n'ibintu tugira twokora gutya twokora gutya umwigisha bakabasoma n'amakeyi afise menshi bana n'ibyumviro hanyuma twongera gufata izindi ntumbero kugira ngo mu gice cya gatatu tuzobe tuhejeje kuraba ibintu bizogenda. Ni ukuvuga rero nk'ubu twarakoze amateste twakoze imyaka n'ijenda hamaze twarondana amateste y'ahandi natwakoze mu ntara hanyuma twakoresheje tukayashyira hamwe abigisha bagatora ibibazo banashaka bigoye gusumba ibice byo muri konkuru mugabo tutabashamo duke twari amateste bakoze kugira ngo abanyeshuri tubamenyereze ibi gukora gusubiramo cyane gukorana ingufu hamwe muri konkuru bijya muri konkuru basanga byoroshye gusumba bijya